Shalom mwese abakunzi ba Nkund'Ijambo, n'umunezero mwinshi gusubira kubakira kuri uno munsi, n'umunezero mwinshi gusubira kuba hano, gusubira kongera kuza kuyaga amajambo y'Imana hamwe namwe. Imana ibahezagire mwebwe mwese munkurikirana, Imana ibampera umugisha mwebwe mwese munsengera, Imana ibaha umugisha mwebwe mwese musangiza ubutumwa abandi, Imana ibaha umugisha mwebwe mwese mumpa ama feedback, mwebwe munyandikira, mwebwe mugira ama commentaire zanyu zirankomeza, zirantera intege nukuri kandi zirampezagira cyane. Yesu abampezagire cyane gose mwebwe mwese muri hano, mwebwe mwese muri kumwe nanje, abashasha ndabahaye ikaze, n'umunezero kubagira, nukuri nagira ndakubwire ngo wahisemo neza. Amazina yanje ni Bera, baranyizigiye shira mbere. Rero ndongeye gushima Imana, yongeye kungirira neza, yongeye kumakano kanya ko kuba hano, ko kongera kuza kuvuga ivyayo, amashimwe yose abe ayayo. Nizere ko mwese muguwe neza, nizere ko muri ko mugira ibihe vyiza, aho bitameze neza ndabakomeje cyane gose. Abagwaye ndabifurije gukira, umwami Imana bakize, abakoreko kigaza ciwe kibagereko aho muri hose. Abari mu bigeragezo bitandukanye ndabifurije gukomera, Imana ibagirire neza, ibahe kwihangana, kandi ndakubwire ngo ivyo bizorengana navyo nyene. Kujya n'ibindi vyarenganye n'ivyo bizorengana. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo 13:8 haravuga ngo Yesu Kristo uko yararejo niko ari uyu munsi kandi niko azokwama ibihe bidashira. Yesu Kristo ntahinduka, uko yakiza kera, uko yakiza ejo, uko yakijije mu ndwi iheze, uko yakijije mu kwezi guheze, ushobora kuba warabonye intahe zabo yakijije, ushobora kuba yarabonye intahe zabo yagiriye neza. Nagira ndakubwire ngo uriya yagize neza kuri bariya, nawe ashobora kugira neza. Nawe arakuzi, yakuremye mu ishusho ryiwe. Nagira ndakubwire ngo nawe agufise ku mugambi mwiza kandi ntarahinduka. Kuriya yarari kijya gihe, n'uyu munsi niko ari, nejo niko azobari, niko azokwama ibihe bidashira. Ntumukure kwa maso, ntumukure ku ivyizigiro, n'umwami mwiza atamara amazi bamwizeye kandi yamagirira neza abamwiteze ko ubutabazi bwiwe. Yesu rero abakomeze, abagirire neza, abitwararike muri vyose. Amajambo y'uno munsi nayise umutwe w'ijambo uvuga ngo umuvuga gute. Haleluya, umuvuga gute. Niko nisi inyigisho z'uno munsi. Narisha gusoma muri Yohana igice 9. Mwihangane ndagisoma cose kubera ni inkuru nkeneye ko twumva twese kuva ku ntango gushika ku iherezo. Igice 9 haravuga ngo uwavutse ari impumyi. Ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa biwe baramubaza bati, mwigisha, ninde yakoze icaha, nuwo canke n'abavyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Yesu arabishura ati, uwo ntiyakoze icaha, kandi si abavyeyi biwe, ariko no kugira ngo ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa vy'uwantumye hakibona, bohava bwira atawugishobora gukora. Nkiri mw'isi ndi umuco w'isi. Avuze ivyo acira amate hasi, avurungisha amate utwondo, araheza musiga utwo twondo ku maso. Aramubarira ati, genda wiyuhagire mu kidengeri Silowamu. Silowamu risobanurwa ngo mutumwa. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka abona. Nuko ababanyi biwe n'abahora bamubona ko ari umusezi barabazanya bati, mbega uwo si we yahora yicaye asegerereza? Abandi bati niwe, abandi bati oya nuwo basa. Nawe arababwira ati, ni jewe. Nuko baramubaza bati, mbega none amaso yawe yahumutse ate? Nawe arabishura ati, wa muntu yitwa Yesu yavurunze utwondo atunsiga ku maso, arambwira ati, ja kuri Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati, sindahazi. Uwo yahora ari impumyi bamujana ku bafarisayo, kandi uwo munsi wari Sabato. Yesu yavurunze utwondo agahumura amaso yiwe.
Abafarisayo basubira kumubaza ingene yahumutse, nawe arababwira ati yansize utwondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo bavuga bati uwo muntu ntava ku Mana kuko ataziririza isabato. Abandi bati mbega umuntu w'umunyavyaha yoshobora ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Haba ibice muri bo. Basubira kubaza umwe yahora ari impumyi bati weho uvuga ko ari iki? Kuko yaguhumuye amaso. Nawe ati numuvugishwa n'Imana. Maze abayuda ntibemera ivy'uwo yuko yamye ari impumyi agaheza agahumuka, kugezaho bahamagariye abavyeyi b'uwahumutse. Barababaza bati mbega ubu n'umwana wanyu, mwebwe muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumutse ate? Abavyeyi biwe barabishura bati ubu turazi ko ari umwana wacu kandi ko yavutse ari impumyi, ariko icatumye abona ubu ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye tweho ntitumuzi. Mwibarize n'umugabo arivugira. Abavyeyi biwe bavuze ivyo kuko batinya Abayuda, kuko Abayuda bari bamaze kuja ingingo ngo umuntu wese azokwatura Yesu ko ari Kristo acibwe mu isinagogi. Nico catumye abavyeyi biwe bavuga bati n'umugabo nimumwibarize. Maze bahamagara ubugira kabiri wa muntu yahora ari impumyi, baramubwira bati niwubaha Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyavyaha. Nawe arabishura ati namba ari umunyavyaha sindabizi, ico nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba mbona. Baramubaza bati yakugiriye ate? Yahumuye amaso yawe ate? Arabishura ati namaze kubibabwira ariko ntimwavyumvise, mugombera iki gusubira kuvyumva? Mbega namwe mugomba kuba abigishwa biwe? Baramutuka bati ni wewe uri umwigishwa wiwe, nayo tweho turabigishwa ba Mose. Twebwe tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo ntituzi aho akomoka. Wa muntu arabishura ati erega biratangaje kumva ko mutazi aho akomoka, kandi ari we yahumuye amaso yanje. Turazi ko Imana itumvira abanyavyaha, ariko uwuyubaha agakora ivyo igomba, uwo ni we yumviriza. Uhereye kera hose ntihumvikanye ko hari umuntu yahumuye amaso y'uwavutse ari impumyi. Iyaba uwatavuye ku Mana ntaco yoshoboye gukora. Baramwishura bati wewe uko wakabaye wavukiye mu vyaha gusa, ni wewe utwigisha? Bamuhindira hanze. Yesu yumvise ko bamuhindiye hanze, aja kumuraba, aramubaza ati mbega wizeye umwana w'Imana? Nawe aramwishura ati nindega mwami nkamwizera. Yesu aramubwira ati wamubonye, kandi niwe muriko muravugana. Nawe ati ndizeye mwami. Araheza aramufukamira. Yesu aravuga ati naje muri iyi si kuba agahinyuza, ngo abatabona babone n'ababona babe impumyi. Bamwe mu bafarisayo bari kumwe nawe bumvise ivyo bati mbega natwe turi impumyi? Yesu arabishura ati iyo muba mwari impumyi nta caha muba mufise, ariko noneho ko muvuga muti turabona, icaha canyu camaho. Amen. Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ryayo. Tuje gusoma amajambo y'uwavutse ari impumyi. Yesu yaramubonye, ngo aramubona, ngo hanyuma ashaka gukora imirimo ya data mu bugingo bwiwe. Haleluya. Yesu akubone uno munsi akorere imirimo ya data mu bugingo bwawe nkuko yabikoreye uyu yari yavutse ari impumyi.
amaze kumubona Yesu ngo yarababwiye abigishwa biwe ngo nkiri mwisi ngo ndumuco w'isi. Haleluya. Naye nabivuze ko ubushize ko Yesu ari umuco tumurikira muri iyi si y'umwiza, ari we muco tugenderako, ari we agenda twereka inzira ducamo. Imana ishimwe cyane gose. Yesu rero arabwira ngo ndumuco, ngo nkiri mwisi ngo ndumuco. Mu yandi majambo yavuga ati uyu muntu ari impumyi, uyu muntu ari muri uyu mwiza adashobora kubona, yavutse ari impumyi, uyu unyu no munsi agira abona umuco kubera umuco wamugezeko, umuco wamugendereye. Uno munsi imirimo ya data igira igaragare mu bugingo bwiwe. Imana ishimwe cyane gose. Yesu aramukiza nkuko twabisomye. Amaze gukira rero haca habaho ico no kwita kuvuga uwamukijije. Haleluya. Nari navuze ngo izi nyigisho nazise ngo umuvuga gute. Haleluya. Umuvuga gute. Nashaka kuvuga ku bantu babiri. Nashaka kuvuga ku bavyeyi buyu unye yari yavutse ari impumyi, hamwe no kuvuga kuri iyi impumyi ingene bavuze Yesu, ingene bavuze uwabakoreye ico gitangaza. Haleluya. Abavyeyi biwe urumva nyene umuntu yavutse ari impumyi ni kuvuga wari umunezero mu muryango, kubona umuntu kuva kivuka batari bwabonane, batari bwahuza amaso mu yandi. Ndumva ko wari umunezero udasanzwe ku bavyeyi biwe, ndumva ko wari umunezero udasanzwe ku bavukanyi bandi biwe nimba bari bahari, ndumva ko wari umunezero udasanzwe mu muryango wose. Hanyuma rero abavyeyi barababaza, barabahamagara kubera barabigize ko impari cyane gose. Uwo muntu yakijije uwo muntu cyane akamukiza no ku munsi w'isabato. Baravuga ati uyu muntu yakoze ibi bintu ninde? Barabarengukisha mu sinagogi. Isinagogi yari ni nk'ishengero rya kino gihe. Bahamagara abavyeyi biwe rero bababaza ibibazo byo kugira ngo bavuge uwamukijije. Abavyeyi biwe rero kubera ubwoba, kubera gutinya ko babasohora mu sinagogi, kubera gutinya ko babaca mu ishengero, aravuga ati ntitubizi, turabizi gusa ko ari umwana wacu, turabizi ko yari yavutse ari impumyi ariko no munsi akababona, turabizi ko uyu nuwacu nyene, turabizi, ariko ivyo wamukijije ntimubitubaze, nimumwibarize, arakuze n'umuntu w'umugabo. Imana idufashe cyane gose. Umuvuga gute. Haleluya. Umuvuga gute. Aba bavyeyi ndemeza neza cyane gose ko bari baryohewe cyane, ko bari bumva bogenda baravuga aho baciye hose ivyo wabakirije umwana, ko bari bumva bogenda baramwamamaza. Ariko kubera gutinya ko bo basohora mu sinagogi, kubera gutinya peut-être gutakaza ama intérêt bafise muri ayo masinagogi, byaranse ko bashingira intahe Yesu. Imana itugirire neza. Uno munsi Yesu umuvuga gute? Yesu mushingira intahe gute? Mbega nibiki bigufashe bigutuma utamushingira intahe uko wakagombye kumushingira intahe? Mbega iyo baje kukubwira umuntu yakijijwe, umuntu w'iwanyu, inshuti yawe, uwo muvukana, umugenzi wawe yakijijwe, bakaza kubaza ati hewe ujya muntu asigaye ari fire, asigaye yarakijijwe cyane gose, asigaye yamamaza Yesu cyane gose, wowe uvuga gute? Umushingira intahe gute? Imana idufashe cyane gose. Hariho abantu ushobora kuja kumubwira ivyo umuntu w'iwabo yakijijwe, ivyo umuntu w'iwabo asigaye nyene ari mu gakiza cyane gose, ukazamubashira avuga ngo ntumbaze ngo ivyo ntibindaba, ngo ndabibona gutyo nanje. Sinzi ko muri abyumva ivyo bintu. Hariho abantu bameze gutyo onye, ngo ndabibona gutyo nanje, cyangwa ukazavuga ngo reka shango bijyanye ngo nivyo akanyagato, ngo tuzatubona yabivuyemo. Cyangwa ukaza wumva ngo reka ngo bijya nivyo ariko arigira. Urumva abantu bagatinya gushingira intahe umuntu kandi bazi ko yahindutse by'ukuri, bazi ko yakijijwe by'ukuri, bazi yuko hari itandukaniro hagati y'uwo babona ubu n'uwa kera. Mugabo bagatinya kumuvuga, bagatinya kumushingira intahe, bagatinya kuvuga uwo Yesu ari mu bugingo bwiwe, bagatinya kuvuga uwo ariko aramukoresha ivyo onye. Aba bavyeyi b'uyu rero baratinya, bumva nibo vyamamaza, ariko yari nkuri kwiye kwamamara. Iyumvira umwana wawe yavutse ari impumyi, iyumvire
yarakuze ubageze yahaja no kwibarabara gusegerereza, ni kuvuga ageze nko mu myaka muri 10 arakuze. Bare bavuze ngo ni umugabo, ni kuvuga ko yari no muri 20 ahubwo. Ariko ico gitangaza biranga ko bokivuga, biranga ko bocamamaza, biranga ko bogishingira intahe, kubera gutinya ko bacibwa, kubera gutinya yuko babavuga, kubera gutinya yuko badasubira kwinjira mu ishengero gusa. Imana idufashe cyane gose. Umuvuga gute? Imana iguha ubushizi bw'amanga bwo kumwamamaza, bwo kuvuga ivyo yakoze mu bugingo bw'abawe, bwo kuvuga ivyo ariko arakora mu bugingo bw'abawe, bwo kuvuga imirimo ikomeye yakoze mu bugingo bw'abana bawe. Shingira intahe umwami Yesu, shingira intahe kuvyubona. Haleluya. Reka gutinya kuvuga ivyo yakoze, reka gutinya kuvuga ivyo yakoze mu buzima bw'abawe, reka gutinya kuvuga ivyo ariko arakora mu bugingo bw'abawe, reka gutinya kuvuga ivyo ariko arakora. Haleluya. Mu bagenzi bawe urashaka kuba ufise umugenzi yakijijwe, umugenzi yahindutse vy'ukuri, nawe wenyene ubibona ko yahindutse. Wa wundi unamuhamagara kugira ngo mukore ivyakera akakubwira ati ntitukiri kumwe, je narabivuyemo. Ariko ugasanga nibikunda yuko umushingira intahe, nibikunda ko wovuga imirimo y'Imana iri kuragaragara mu buzima bwiwe. Uyu muhungu wabo yari yavutse ari impumyi, byaragaragara, byari ibintu biboneka. Batanguye no kugira ibibazo bavuga ati mbega niwe, bamwe ati niwe, abandi ngo siwe n'uwo basa. Ni kuvuga byari ibintu bigaragara, ariko abavyeyi biwe baratinya. Ushobora gusanga batinya gutakaza abantu. Kumbura ico gihe umuntu baciye mu isinagogi ntiyasubira kuronka naho nyora, ntiyasubira kuronka n'abagenzi. Usanga n'abagenzi baca bamuta, baca bamuheba. Ariko bari bakwiye gushingira intahe umwami Yesu. Yabemereye ko umwana wabo bashobora kumubona ariko arabona. Bari bakwiye kumwamamaza, bari bakwiye kumushingira intahe. Haleluya. Mwene data umuvuga gute? Yesu ashimwe, Yesu akugirire neza. Ubundi nanavuze shaka kuvuga ko n'uyu yahora ari impumyi. Naramukunze cyane gose. Akunze ingene atatinye kuvuga Yesu. Kumbura abavyeyi baramubwira ati umenye ko ni wamuvuga baca baguca mu isinagogi. Ariko ntiyatinye ivyo gucibwa mu isinagogi, ntiyatinye ko yotakaza abagenzi, ntiyatinye ko yotakaza n'umuryango, ntiyatinye ko yobivamo, ntiyatinye ivyo bamukorera vyose. Yaravuze uyu ntegerezwa kumamamaza, uyu yatumye nshobora kubona, uyu yatumye nshobora kubona abavyeyi banje, uyu yatumye nshobora kubona abavukanyi banje, uyu yatumye nshobora kubona ababanyi, uyu yatumye nshobora kubona ivyiza Imana yaremye, ibiti, amashugwe, ivyiza Imana yaremye. Uyu sishobora kureka kumwamamaza. Aravuga ati uyu ndamuvuga tu, atuyu unye je na Yesu turi mbiri, sinshobora kureka kumushingira intahe. Haleluya. Narakunze ingene yavuze Yesu. Mubajije ico kibazo incuro 4, baguma bamubaza ubwa mbere, mbega wewe none umuvuga gute, umwitande? Ati je ndamwita umuvugishwa n'Imana. Baramubaza mu nyuma ati uyu muntu n'umunyavyaha, uyu muntu wewe kubera kumwemera kandi ari umuntu yakoze ibintu ku isabato, uyu muntu avuga ati jewe ndavyemeje, uyu muntu yankijije, uyu unye none mvuga ibindi, mvuga uwundi kandi ari uyu nyene ari we yankijije. Baramubaza ibibazo byinshi cyane gushikayo yageze igihe akababwira ati umve ndababwira ikintu kimwe, jewe icari ntimumbaze ivyiwe, ntimumbaze ibi n'ibi, iconzi nari impumyi none ubu ndabona. Haleluya. Yesu yo niyo nahakeneye. Arakeneye kuvuga ngo iconzi nari umunyavyaha none ubu narakijijwe. Arakeneye kuvuga ati iconzi nari munyangeso mbi ariko ubu narahindutse. Bakwita ikijuju, bakwita amazina, baguhebe, bagute, ariko vuga ngo iconzi hariho ico Yesu yakoze mu buzima bwanje. Haleluya. Hariho ico Yesu yahinduye mu buzima bwanje. Mwene data ntutinye gushingira intahe Yesu, ntutinye kumuvuga, ntutinye kumwamamaza, ntutinye kuvuga ubukuru bwiwe. Imana ishimwe cyane gose. Umuvuga gute? Mbega mu kazi kawe umuvuga gute? Mbega mu bagenzi bawe umuvuga gute? Hariho abantu
bashobora no kumubaza ati kandi wewe warakijijwe, wowe usigaye usengera hajya anye, twarumvise ko wahinduye n'idini usigaye usengera hajya anye. Akacavuga ngo jewe ngo wapi ngo sinzi ngira baranyitiranije. Agatinya kuvuga yuko yakiriye agakiza, agatinya kugira ngo bagenzi ntibamubone nabi, ntibamutwenge. Kandi ugasanga urwo rushengero niko yinjiramo kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa 12, ugasanga ahantu ntihasengera, ugasanga nta yindi shengera ajamo, mugabo agatinya kwamamaza Yesu, agatinya kuvuga ivyo Yesu yakoze mu buzima bwiwe, agatinya kuvuga yuko ati nsengera aha, jewe nduwaha, naha ninjira naha nyene. Agatinya kubera iki? Kubera gutinya yuko bohava bamuheba. Ariko Yesu arikwiye, Yesu arikwiye naho bose boguheba, Yesu arikwiye naho inshuti zose zokuvako, Yesu arikwiye naho bose batogutahura, Yesu arikwiye naho bose bokuvuga ibitandukanye. Yesu arikwiye kumugira mu buzima bwawe ntibikojeje isoni, kumwamamaza mu buzima bwawe ntibimaramaje. Nutinye kuvuga ivyiwe. Hariho nabandi atinya kugendana Bibiliya ngo ntibabone ko yakijijwe, agatinya kugendana Bibiliya mu ntoki. Ubu hoho urumva amajambo yaradufashije cyane gose. Ubu unye benshi bazigendana mu telefone. Hariho abantu bashima Imana cyane kubw'ama application y'amabible, ugasanga umuntu aratinya ko afata Bibiliya gutya ngo ayitware mu ntoki agende gusenga, aratinya ko abantu bayimubonana kugira ntibabone yuko yakijijwe. Imana idufashe cyane gose. Reka kugira isoni z'uwo mwami. Uwo mwami ntamara amaza. Amamaza uwo mwami yagukijije, amamaza uwo mwami yakubohoye, amamaza uwo mwami yagukuye mu gahinda, amamaza uwo mwami yagukuye mu kaboregwe, amamaza uwo mwami yagukuye mu busambanyi, amamaza uwo mwami yagukuye mu bitagira ikimazi. Mwamamaze, muvuge, nutinye kumuvuga. Haleluya, araryoherwa n'umuntu amwamamaza. Yesu ashimwe cyane gose. Naratangaye cyane gose. Yesu yakijije uyu muntu mu mirongo itarenga 2 gusa. Umurongo wa 6 n'uw'indwi. Niho bavuga ko yavurunze utwondo, akatumusiga ku maso, agaca murugika gukaraba, akacagaruka abona. Ariko kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 34 zari impari zico gitangaza Yesu yakoze. Imana ishimwe cyane gose. Habaye amajambo menshi cyane gose. Imirongo 26 y'impari yo kubazanya, mbega nibite, mbega vyagenze gute, uyu muntu honyene yakoze igitangaza ku isabato, mbega ibi nibini, amajambo amajambo. Ibi vyanyigishije iki? Vyanyigishije ko Satani ntaheba. Satani ntaheba. Kuva ku murongo w'8 gushika 34 yaguma ariko arondera ingene uyo muhungu yohakana Yesu, ingene yovuga nabi Yesu. Satani ntaheba. Satani aragira plan ya A gushika kuri Z. Plan A yasaraja kuri B, B yasaraja kuri C, C yasaraja kuri D, D yasaraja kuri E, arazihetura gushika kuri Z. Kandi no gushika kuri Z bitarakunda aragaruka agahera kuri A. Kandi kubera ko nahagarika kurondera ingene wo kwihakana Yesu, nahagarika kurondera ingene utomushingira intahe, aguma arondera ivyo kuguca intege, aguma arondera ivyo kukubuza kumuvuga, aguma arondera, yagumye arondera ivyo kubuza uyu muhungu kumuvuga. Ntako atagize. Baguma bamubaza gushika he bagashavura, abwira ati aho nabibabwiriye ubu murondera iki none, aho nabibabwiriye none namwe mushaka babigishwa biwe, basi nimugende mu babigishwa biwe, kubera iki mugwa mumbuza amahoro. Vyaranse yuko ahora, yagumye amuvuga, yagumye amwamamaza. Imana dufashe cyane gose. Ivyo Yesu yakoreye uyu muntu yahora ari impumyi vyaramubujije guhora, kugeza yaho bamusohoye mu isinagoge, baramutaye hanze y'urushengero, baramubwira ati genda turagutaye, turaguciye, ntuzosubira no kwinjira ngaha anye. Baramusohora, ariko aravyemera, aremera aragenda. Haleluya. Kuko yavuga ati iki kintu naronse sinshobora kukiguza nije, sinshobora kuvuga ko uyu muntu yankijije ari umunyavyaha, sinshobora kuvuga ko uyu muntu yankijije atavuye ku Mana n'ivyo yakoze mu bugingo bwanje, sinshobora kuvuga ko uyu muntu yankijije ari umuntu asanzwe nk'abandi. Aho nabereye impumyi yageze aho ababwira ati kuva kera hose mwarigeze mubona umuntu yahumuye umuntu yavutse ari impumyi? Arabwira ati Imana ntiyemera umunyavyaha,
atari kuwiyemera, ubukora ivyo ishaka, uwiramwemera, uwiramukoreramo. Aravuga ati nibishoboka ko nobemera yuko mushiramwo ibindi bintu. Uyu mwami yankozeko, uyu mwami yankijije, uyu nzomuvuga gushika gupfa kwanje, kubera ko yankoreye ikintu atawundi muntu umwe yari bwakinkorere kwisi. Yesu ntabuze ivyo yagukoreye mwene data, ntabuze ivyo yagukoreye. Wari warabuze uwundi muntu n'umwe yobigukorera. Mwamamaze, muvuge, vuga ivyo yakoze mu bugingo bwawe, vuga imirimo yakoze mu bugingo bwawe. Ntutinye kumuvuga, ntutinye kumwamamaza. Yesu ashimwe cyane gose. Je ndibuka nkikizwa, papa wanje yaranyicaritse ko yari umupapa kaze cyane. Aranyicarika nije nakije ubwa mbere muhiri wacu. Aranyicarika arambwira ati ivyo bintu wadukanye muri iyi nzu nibiki, ko uzi neza idini twakuriyemwo, kuzi neza aho dusengera, ivyo bintu vyo vyaduka wazanye muri iyi nzu nibiki. Ararankarira cyane gose, arambwira ati umve ndakubwira ikintu kimwe rero wa mukobwa we, ivyo utanguye kwisaza ndagusohora muri iyi nzu, ivyo bintu utanguye kuzana ngaha anye ndavyanze. Arakara cyane gose, arakara kubera yari umupapa arakara cyane gose. Ndahora ko twaranamutinya, ariko aravuga nta wasubizayo. Agumuhoze naguma mpora ndiko ndasenga mu mutima mvuga none ga Yesu, none ngire gute, none ko ntashobora kuguheba, ko ntashobora kukuvako, none ngire gute, none ga Yesu bigende gute. Ico gihe nakijijwe na mama, kandi mama yari umukatolika wa wundi w'indani, niko bavuga, wa wundi w'indani. Ariko mama araza arabwira papa ati mbega iyo aja mu bindi atari ugusenga nivyo wari gushima. Iyo yadukana ingeso mbi, iyo atangura kuba imaraya, nivyo vyari kuguhimbara kurusha ubu yagiye mu vyo gusenga. Ndekera umwana yagire gusenga aho umutima wiwe yumva wa murongoye. Imana ishimwe cyane gose. Umva jeho mama ntiyabaye nk'aba bavyeyi buyu w'impumyi. Mama je yarahagaza aramvugira, kandi ntabwo ari uko nawe yaragira bijemo. Oya, yarinze yitahira kwera kiri umukatolika, ariko yisengera pe. Ariko yari yaratahuye yuko idini ntaco rimaze, idini siryo ridukiza, idini siryo riduhindura, duhindurwa n'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane gose. Rero Yesu ntutinye kumwamamaza, ntutinye kumuvuga, ntutinye kumushingira intahe, ntutinye kuvuga ivyo yakoze, ntutinye kuvuga imirimo ikomeye yakoze mu buzima bwawe. Kireka nimba witwa ngo warakijijwe ukigendera no muri vya bindi, aho biragoye ko wo muvuga. Nimba witwa ngo warakijijwe muguka butarahebana na wa muhabara, aho onye biragoye ko wovuga ivya Yesu. Nimba witwa ngo warakijijwe mugukaba ukigendera muri bwa busambanyi, aho biragoye ko wovuga ivyiwe pe. Nimba witwa ngo warakijijwe mugukaba ukigendera muri zansaku, aho biragoye ko wovuga ivyiwe. Nimba witwa ngo warakijijwe mugukaba ukigendera muri bwa buzima bwo guteranya abantu, utabona abantu bariko baravugana neza kabiri ucubateranya, nukuri ngaho onye uracakeneye ko Yesu akora umurimo muri wewe. Aho ni haragera ko umushingira intahe. Hariho ikintu agikeneye guhindura muri wewe, hariho umuzi wa Satani agikeneye kurandura muri wewe. Ivyo rero uragomba kubanza kumusaba agahindura muri wewe, akabanza agakora umurimo muri wewe, kugira ngo ugire ubuzima buhindutse, maze uheze wamamaza ivyiwe. Yesu ashimwe. Ujya muntu yari yavutse ari impumyi, ngo baramubonye barabona ko ari uwundi muntu. Byanabateye confusion, batangura kuvuga ati mbega niwe canke siwe. Bamwe bati niwe, abandi bati oya nuwo basa. Bitera impari, abari we yivugira ati ni jewe. Hariho igihe bitera impari abantu, ariko ntuzotinye kuvuga ko ari wewe Yesu yagiriye neza. Haleluya. Ntuzotinye kumwamamaza, ntuzotinye kuvuga imirimo ikomeye yakoze mu buzima bwawe. Haleluya. Umuvuga gute? Yesu ashimwe cyane. Umuvuga gute mwene dada? Umuvuga gute? Imirimo yakoze muri wewe ivuga, igaragara, uyamamaza gute mu bataramumenya? Uyamamaza gute muri bariya anye bakiri mu mwiza? Uyamamaza gute? Canke uritondera gusenga gusa ukaguma wirinda gusa icaha, mugabo ukavuga ati jewe I don't mind other people's business, jewe ivyo abandi bantu ntsinda vyinjiramo, jewe nirabira ubuzima bwanje na Yesu, ivyo birakwiye. Nuko bimeze. Ariko nimba ruko bimeze, oya, urakeneye kumuvuga mu bataramumenya, urakeneye kumwamamaza
kumwamamaza. Yesu yaravuze mu ijambo ryiwe ariko arigisha avuga ngo nimwagira isoni zo kumvuga mu bantu, zo kunyamamaza, zo kuvuga imirimo yanje, nimwagira isoni zavyo, nanje nzogira isoni zo kubavuga imbere ya Data wo mwijuru. Nanje sinzobashingira intahe, nanje sinzobavuga. Yesu adufashe, Yesu atugirire neza. Mwene data, ntutinye kumuvuga, ntutinye kumwamamaza, ntutinye kwamamaza imirimo yakoze mu bugingo bwawe. Reka kugira isoni z'ivyo yakoze mu buzima bwawe. Yesu ntateye isoni, Yesu ntamaramaje. Haleluya. Ibintu tubamwo muri kino gihe kenshi usanga mwicaranye n'abantu wumva umenga kuvuga Yesu birateye isoni, umenga biragayitse. Kenshi usanga iyo uri ahantu bariko baravuga nabi ivy'agakiza, bariko baravuga Yesu canke bariko baracafuza abakozi b'Imana, wumva umenga ntiwovuga. Uri one against the world, ariko emera ube one against the world for the glory of the Lord. Emera ube umwe contre ijana ryose, contre abantu bose muri kumwe kubw'icubahiro c'Imana. Haleluya. Ntutinye kuvuga ivy'Imana, ntutinye kuvuga ubwami bw'Imana mu bugingo bwawe, ntutinye kuvuga ubwami bw'Imana mw'isi. Haleluya. Ntutinye kumwamamaza. Yesu akugirire neza, Yesu agushoboze. Ntumere nk'abo bavyeyi, uvuga ivya Yesu. Ni wahomba abantu wahora ufise, ni wahomba abagenzi wahora ufise, ni wahomba inshuti wahora ufise kubwa Yesu. Nagira ndakubwire ngo Yesu akubikiye abandi benshi cyane kandi beza azokuzanira. Ni wabahomba kubwiwe azokuzanira abandi benshi, azokuzanira abarutabajya na kure niyo. Bazoza bagukuza mu nzira yiwe, bazoza bakubwira ivy'amajambo y'ubugingo. Haleluya. Yesu azokuzako, nibaguta azokuzako, nibaguheba azokuzako. Yesu ntazoguheba, Yesu ntazoguta. Uyu muntu yahora ari impumyi ngo baciye bamuta mu sinagogi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye mu 35 kuva kuri 35 ngo Yesu ngo acaragenda musanga hari aho bamutaye, wa mwami wacu w'urukundo, wa mwami wacu w'ikigongwe, acaragenda musanga hari. Ni nkuko yaragiye kumubwira ati good job, wagize neza kunyamamaza. Aramubwira ati mbega wizeye umwana w'Imana. Jana waramubwira ati nindega mwami nkamwizera, kuko yari yumva yuko none ko mwisiga nago gibantaye ubu ngomba kumatana n'uyo mwana w'Imana, ngomba kumatana n'uyo mwami w'abami, ngomba kumatana n'iyo Mana, ngomba kumatana n'uyo onye yaje kwerekana yuko Imana ifise ubushobozi mu bugingo bwo wavutse ari impumyi. Arambwira ninde nkamwizera. Yesu aramubwira ati uramuzi kandi niyo nyene muri ko muravugana. Aramubwira ati ndakwizeye mwami wanje. Aramufukamira. Haleluya. Yesu aravuga ngo naje mwisi ngo kugira ngo impumyi zibone, ngo maze ngo ababona nabo babimpumyi. Aho yavuga b'abafarisayo, babandi bazi ngo barabona ariko batazi umuco uwariwo. Arababwira ngo naje kugira ngo impumyi zibone. Impumyi ni kuvuga babandi bizera umuco wa Yesu Kristo, babandi bizera Imana. Naje kugira ngo abari bo babona, bamwe banyizera, bamwe bashaka kuva muri uyo mwiza. Naje ngo abari bo babona, ngo maze ngo ababona nabo babimpumyi. Abandi bavuga ngo nibo babizi, babandi bavuga ngo twebwe ivy'Imana turabizi, twebwe ivy'Imana ntavyo mutubwira, ntavyo mutwigisha. Babandi bavuga ngo jewe nta muntu umwe hari yo nyigisha ivy'Imana, jewe nta muntu umwe afise yo mbwira ivy'ijuru, nta numwe, kubera ko jewe ndabizi. Abo onye Yesu yabise impumyi kandi bitwa ngo barabona. Abo bari baje bafarisayo. Nuno musa abafarisayo turabana, nuno musa abafarisayo turagendana, nuno musa abafarisayo turakorana, barahari. Ariko Yesu yavuze ngo abo bigira ngo barabona, abo bigira ngo barabiza, abo bigira ngo nibo bazi ibintu, abo onye nibo ahubwo ari impumyi, abo nibo batabona. Yesu aduhumura amaso, Yesu aduhe kugendera mu muco wiwe. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Ndarangije, ndakwifurije kwakira uwo mwami, ndakwifurije kwakira uwo muco, ndakwifurije niwamara kwakira uwo muco wiwe kumwamamaza, kumuvuga, ntugire isoni ziwe, nakojeje isoni. N'umwami mwiza, n'umwami aryoshe cyane. Ndagusabe utume ubigerageza. Nimba wumva ari amajambo gusa ndiko ndavuga, utume ubigerageza basi. Uzobumbwira ingene wavyumvise, uzobumbwira ko ntakubesha, kuko araryoshe cyane gose. N'umwami w'amahoro, n'umwami w'umunezero,
ni intsinzi yacu, ni intsinzi y'abamwizera. Haleluya. Nibisaba ko ubanza kuba umu expert kugira umuvuge. Uyu muntu yari yavutse ari impumyi, wumvise ko ata majambo menshi yivugira, nta majambo menshi yavuga, ariko yavuga ati ico nzi nahora ndi impumyi ariko ubu ndabona. Nibisaba rero ko ubanza kuba umuntu azi kuvuga cyane gose. Nibisaba yuko ubanza gushobora gutondeka amajambo kujya uhora wumva abandi bayatondeka. Nibisaba yuko ubanza kumenya gushinga intahe kuriya ubona nakahora yishinga, kujya wumva abandi babivuga. Oya, mu majambo yawe make muvuge, ntutinye, uko nyene uri, uko nyene bikingana muri wewe, bivuga uko nyene. Ni watera iyo ntambwe yo kubivuga, mwemu w'Imana niwe azokora ibisigaye. Wewe gusa nuvuge bike ushoboye kuvuga, nuvuge bike amaze gukora mu buzima bwawe, ibisigaye azovyimenyera. Haleluya. Yesu akugirire neza. Reka turangize dusenga. Data wa twese wo mwijuru, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro, ndaguhimbaje, ndagushimiye amajambo yawe yongeye kutwibutsa ingene twokuvuga, ingene twomaramaza mu kukuvuga, ingene twomaramaza mu kugushingira intahe, ingene twomaramaza mu kukwamamaza, ingene twomaramaza, ingene tutotinya, tutogira isoni, nubwo vyoba ari bidukura kw'abantu, nubwo vyoba ari bidutandukanya n'ivyo turi atasheko, ariko ko tutotinya kukuvuga Mwami, ko tutotinya kukwamamaza, ko tutotinya kuvuga ineza yawe ku bugingo bwacu. Mwami, ndasenze ngo utubabarire aho tutakuvuga uko byari bikwiye, utubabarire aho tutakwamamaza uko byari bibereye, udukorera imirimo ikomeye mu bugingo bwacu, udukorera ibitangaza buri munsi, no kuba tuvyuka tugatambuka bikemera kiba ari igitangaza, no kugura akanwa tukavuga bigakunda kiba ari igitangaza wadukoreye. Ariko Mwami, hari igihe kenshi tubifata for granted, hari igihe kenshi twumva umenga ni ibintu dutegerezwa kugira, hari igihe kenshi twumva umenga ni bisanzwe, ariko Mwami wanje uba wadukoreye ibikomeye tuba dukwiye kuvuga, tuba dukwiye gushima, tuba dukwiye kwamamaza, tuba dukwiye kuvuga imirimo yawe Mwami ku bugingo bwacu buri munsi. Rero Mana, utubabarire aho tutabikora uko byari bikwiye, utubabarire Mwami aho tugira isoni zo kukuvuga, hahandi dukorera mu buzi, aho tugira isoni zo kukuvuga, hahandi tuba mu miryango yacu, utubabarire hamwe tugira isoni zo kukuvuga muri za nshuti zacu, muri bagenzi bacu, utubabarire aho tugira isoni zo kuvuga Mwami imirimo yawe uri kurakora mu bugingo bwacu, tukumva umenga twotwengwa canke twogirwa ko makritike. Mwami, utubabarire aho dushira amaso kuvyo tubonesha amaso y'umubiri, utubabarire Mwami wanje, uduhumura amaso y'impwemu, uduhe kukubona Mwami Yesu mu yindi dimension, uduhe kubona imirimo ikomeye ukora mu bugingo bwacu, kugira ngo tuyamamaze mu batarakumenya, tuyamamaze muri babandi bagikekeranya ku vyawe, tuyamamaze Mwami wanje muri babandi batarakumva, batazi ivyawe, batazi imirimo ikora. Nidutinye kuvuga imirimo wakoze mu bugingo bwacu, kuko Mwami wanje dushobora kuyivuga igahindukiza benshi kuri wewe. Uduha ubushizi bw'amanga, twuzuze mpwemu wawe yera avugira muri twebwe, adushoboza gukora vya bindi ubwenge bwacu butodushoboza, kuvuga vya bindi ivyiyumviro vyacu butodushoboza, adushoboza kugenda kwakunda amaranga mutima yacu atotwemerera. Mwami wanje Yesu Kristo, udushoboze, uduha ubushizi bw'amanga mu bugingo bwacu. Ndasengeye n'uyu muntu Mwami wanje yumva arambiwe n'ubuzima rimwo, yumva akeneye kukwakira mu bugingo bwiwe, yumva akeneye gutera iyo ntambwe. Ndamusengeye ngo umugenderere, ndamusengeye ngo muhemu wawe yera mwihishurire. Waravuze ngo muhemu wawe yera niyaza ngo azokwemeza ngo abisi ngo ivyicaha. Reka muhemu wawe yera mugenderera, amwemeza ivyicaha rimwo, amwemeza ivy'ubuzima agenderamo butaguhimbara, amwemeza ivy'ubuzima agenderamo butaguhimbara,
icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanje Yesu Kristo, umuhe guhindukira, umuhe kukwizera no kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Urakoze Data, ndagushimiye ko wumvise gusenga kwanje, kandi urakoze Mwami kubidukoreye. Ikiganza cawe kibandanye kutubako muri vyose, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo ndabisenze, shima, amen. Turarangije. Murakoze mwebwe mwese mwakurikiranye inyigisho z'uno munsi. Yesu abaha umugisha. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.